turabifuriza ijoro ryiza abanywanyi ibi biganiro byacu aho mutwumviriza muherereye hose hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda haravugwa. Amakuru nk'ibisanzwe aribanda ku bigezweho ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabaha ikaze batwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo ya Nyaburundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya koshkiza amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Turi kuwa kabiri kw'igenekerezo ya 22 Gitugutu 2024, dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira canga akomeza kugenda haradusomera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Everso Ndayishimiye yaje by'umwariko kugurura yari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye harimo n'umushikiranganje ajejwe amagara, aho baje kugenda barugurura ibitaro bishasha nga mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari ibitaro byubatswe by'umwariko ku mbona kazoza Burundi byihaye. Turagaka kwijambo Everso Ndayishimiye yaje kugenda agarukaho cane ariko ryibanda kubigendanye n'umutekano. Everso Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaje kugaruka ku bikorwa bigendanye n'amahoro n'umutekano, maze avuga yuko kugira ngo Uburundi bubashe kuba bwogera ku mbona kazoza bwihaye guhera 2040 bukaba buteye imbere 2060, bisaba rero abanyagihugu gushyiramo imbaraga zishoboka n'izidashoboka, ndetse akaba yaje kugenda arasaba indongozi nga mu gihugu c'u Burundi mu byo zijejwe by'umwariko gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwariko babashe kurabira hamwe rero uburyo bashobora kugera by'umwariko ku byo bifuza byose. Umukuru w'igihugu Everso Ndayishimiye kandi yakomeje kugenda arasaba abanyagihugu bose by'umwariko gukomeza gusenyera umugozi umwe kugira ngo Burundi bubashe kuba bwoshika ku mbona kazoza bwihaye mu rwego rwo kugira ngo bube burateye imbere. Turagaruka kandi ku bikorwa bigiye bitandukanye nawe yaje kugenda aritabira biriko birakorwa nga mu gihugu c'u Burundi, by'umwariko kuba ari kure canga se kuba kwije ibisabwa bakaba batanguye ibikorwa byo kwiyandukuza kugira ngo babashe kuba bo kwinjira mu matora, bazabashe kuba bo kwinjira mu matora nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Hari amakuru avuga ko by'umwariko nga mu gihugu c'u Burundi hari bamwe rero bangiwe kwibuka ababo nkuko birimo biratangazwa. Ibingiye abanyagihugu bakaba bariko barabivuga by'umwariko mu gihe ku munsi w'ejo aribwo hari ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kwibuka by'umwariko umwe mu banyagihugu baba bafise amateka akomakomeye cane, by'umwariko barimo nk'uwahoze ari perezida w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye, nkuko amakuru yama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko ibikomeje kugenda biravugwa canga se bikomeje kugenda biratangazwa, by'umwariko biriko biragendana by'umwariko n'ibikorwa bigendanye n'amatora ndetse n'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi, atakindi gikomakomeye cane gikomeje kugenda kiravugwa. Muraza kunyemerera by'umwariko ngaruke kwisanganya rihejeje kuba by'umwariko ngaha mu ntara ya Cibitoki ku mugwa mukuru rero w'iyo ntara, aho by'umwariko umupolisi ahejeje kurasa abanyagihugu bashika muri 2 mu nyuma yuko rero yabashinjije kuba bari bafise by'umwariko ibitoro bishika ku mabido 4 bari bafise ku makinga basa naho bavuye kubirangura ngaha muri Kongo, yabahagarika nabwo by'umwariko bakanga guhagarara agaca abarasa. Abapolisi rero canga bajejwe umutekano nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bagiye barashinzwa by'umwariko inshuro nyinshi kwambura abanyagihugu ibi utwabo, hanyuma by'umwariko bagaca baratwigurishiriza, ndetse hari n'abapolisi bamwe na bamwe bagiye barafatwa by'umwariko bagirizwa ibikorwa bigiye bitandukanye cane ibikorwa bigendanye no kurenga ku mabwiriza nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nabo bakaca barajya kwiba by'umwariko ibitoro ku masitasiyo bagaca barabigurisha. Iri bara rihejeje kuba rero by'umwariko abajejwe umutekano baza kuraba iryo bara by'umwariko, ndetse amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba avuga ko abanyagihugu bahise nabo bica uyu mupolisi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Igiteye inkeke n'uburyo rero abapolisi nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bariko barakora aya mabara nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu nyuma yo gukora amabara abanyagihugu rero bagaca barabataka, bamwe bakabica abandi bakabakomeretsa ku buryo bukomakomeye cane, bigatuma n'impoho zabo zimwe bariko baraziba. Gushika ubwo rero by'umwariko abapolisi bashika muri 2 by'umwariko mu ndwi imwe baraherutse gutakaza impoho zabo nkuko amakuru yama aradushikira, ndetse kugeza umugingo ya ngaya akaba ata muntu azi aho izo mpoho zabo zoba ziherereye. Ibi byose biriko biratera umutima uhagaze by'umwariko abategetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi.
Amakuru kandi yihuta akomeje kugenda haravugwa turagaruka ngaha mu karere k'ibiyaga binini akomeje kugenda aradushikira by'umwihariko i Rwanda mu gihugu ca Angola rero baje kugenda baramagana indwano zikomeje kugenda ziraba ngaha ku butaka bwa Kongo ndetse baza gusaba igihugu c'u Burundi gukura ingabo zacyo by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera ndetse zikaba zikomeje kugenda ziriyongera mu gihe nyamara icyo gihugu ca Angola rero kirongowe na President João Lourenço kiriko kirakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo kirabire hamwe uburyo cyogarukana amahoro n'umutekano biciye by'umwihariko mu gufasha by'umwihariko impande zombi zihanganye ku butaka bwa Kongo mu kurabira hamwe rero uburyo by'umwihariko bohosha amakimbirane ndetse n'ingwano biteganyijwe ko umugambi wo kugarukana amahoro numara kumvikanwa rero by'umwihariko impande zombi zizokora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zogarukana amahoro n'umutekano biteganyijwe ko imihari yose isanzwe itabarizwa by'umwihariko ku butaka isanzwe itabarizwa ku butaka bwa Kongo igomba kuzaca irataha igasubira mu bihugu yaturutsemo n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi munyemerere tuyagarukeho muri uno mwanya ndabaha ikaze mwese abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose mutwumviriza muherereye abatwumviriza by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye abatwumviriza bari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine ndetse no ku mitumba turabifuriza umugoroba mwiza abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya Aziya Australia Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze mwese by'umwihariko dore amakuru yacu tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndakwibutsa nimba bwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru tubandanya kugenda turabashikiriza amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko ku munsi w'ejo ku igenekerezo 21 Gitugu 2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu baradahana by'umwihariko yaroguruye icese y'ibitaro bya Polyclinique Terezia biri rero mu gisagara ca Bujumbura quartier Gihosha bikaba byubatswe na Jeanne Paul Musene nkuru nziza mu ntumbero yo gushigikira rero imbona kazoza y'igihugu fashe muri 2040 ikaba giteye imbere muri 2060 n'ibitaro bigezweho by'umwihariko biri ku rwego mpuzamakungu bizofasha by'umwihariko mu gufasha abarwayi cyangwa se abandi banyagihugu bagiye batandukanye bafise ibibazo bigiye bitandukanye ndetse ibi bitaro bikaba bizogera by'umwihariko uruhara mu bigendanye no gukemura ikibazo by'umwihariko kigendanye n'imiti ikunze kugenda iribonekeza nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi amakuru yibutsa akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko Evariste Ndayishimiye yashimiye abagize uruhare muri icyo gikorwa mu kubaka ibyo bitaro ndetse anagaragaza neza ko by'umwihariko iyi ngiyi ari intambwe nziza iraza kuzofasha abanyagihugu bose rero mu kugera ku ntumbero cyangwa se by'umwihariko ku mbona kazoza u Burundi bwihaye bukaba buteye imbere muri 2060 nk'uko amakuru yama aradushikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ibi byose bishingiye ku mutekano ndetse n'iterambere ryiza n'umuvuduko udasanzwe igihugu c'u Burundi kiriko kiragenderako yagaragaje neza yuko by'umwihariko n'ubwo Burundi bukomeza kugenda burahura n'abashaka kubatobera mu bikorwa byabo bya minsi yose ariko yavuze yuko nawe rero abadatuje ndetse by'umwihariko atazahogoheka atabanje kujya arahangana nabo bashaka kugenda baratobera igihugu nk'uko yamya arabitangaza Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko usibye ibikorwa bigendanye n'abanyagihugu bamwe na bamwe ndetse n'indongozi zimwe na zimwe ziriko zirakoreshwa n'abashaka gutobera ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi yavuze ko by'umwihariko hari amakuru abakomakomeye cyane baraturuka mu bandi bansi b'igihugu ariko kandi akaba yakomeje kugenda aragaruka ndetse anavuga yuko by'umwihariko ibikomeza kugenda biragaragara byerekana neza yuko Uburundi budateze by'umwihariko kuzova mu ntumbero bwihaye nk'uko byama biradushikira Evariste Ndayishimiye yavuze yuko by'umwihariko hariko harigwa uburyo rero ibikorwa bigendanye by'umwihariko no guteza imbere igisata cy'ubuzima ndetse by'umwihariko n'umutekano byoshyirwamo ingufu n'imbaraga mu rwego rwo kugira ngo abanyagihugu babashe kuba bogira ubuzima bwiza ariko bakaba yavuze ko batogira ubuzima bwiza badafise umutekano ibi rero biriko biragaragara ko muri bino bihe mu gihe umutekano ukomeje kugenda uragererwa ku mashi
Inzego z'umutekano z'u Burundi zarakomeje kugenda ziravumbura abanzi b'igihugu, bamwe rero baba barinjiye mu gihugu c'u Burundi, abandi bakaba baragiye barakora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari vyiza, nko kuba barafatanywe amagrenade canga se abagiye barafatanywa by'umwihariko ibindi abagiye barafatirwa mu bindi vyaha bigiye bitandukanye. Bivugwa ko ngaha mu gihugu c'u Burundi habarugwa batari bakeya rero basanzwe barakorakorana n'umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi, urakorera mu mashamba ya Kongo nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu kandi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko abo bose by'umwihariko bazoca barakogwaho by'umwihariko n'ubutungane ndetse bukabakanira urubakwiriye. Mu gihe kuri wa kabiri igenekerezo rya 22 Gitugutu 2024 ariho hari hatanguye mu gihugu cose igikorwa rero cyo kwandika abarundi bazotora mu matora yimirijwe umwaka wa 2025, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yiyandikishirize by'umwihariko ku mutumba Musama komine Giheta intara ya Gitega, hakaba yaterera kamo abarundi bose bakwije rero ibisabwa kwiyandikisha hakiri kare kugira ngo umugwiseni umenye rero kare igitigiri c'abazatora. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero nk'uko namye ndabigarukaho yarari kumwe by'umwihariko n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira nawe akaba yaje kugenda kwiyandukuza muri ivyo bikorwa nk'uko biriko biradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera muri uno mwanya. Ni nako kandi n'iyindi migambwe igiye itandukanye iriko irahamagarira abanyanyi bayo by'umwihariko ko boza kwiyandukuza kugira ngo hamenyekane igitigiri cy'abazitabira ayo matora. Mu Burundi abategetsi barabujije amashirahamwe rero n'abavyeyi kwibuka ubwicanyi bwabaye mu Kirimba, by'umwihariko bakabasaba gushira ingori by'umwihariko ingori z'amashurwe kumva zutazwi. Ni umwaka ugira gatatu rero abategetsi b'u Burundi babuza ase genocide Cirimoso rero n'abavyeyi by'umwihariko kwibuka ubwicanyi bwabereye mu Kirimba by'umwihariko indongozi z'u Burundi zisigura ko kwigenekerezo 21 Gitugutu ari itariki rero yagenewe kwibuka igandagurwa ry'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yiguze by'umwihariko igihugu nk'uko babivuga. Amashirahamwe rero avuga ko ari igitero ku kwibuka by'umwihariko ihonyabwoko ry'abatutsi bagandaguwe nga mu gihugu c'u Burundi. Kuva umwaka wa 2020 amashirahamwe rero n'abavyeyi b'abanyeshuri ntibemerewe kunamira by'umwihariko ababo nk'uko babyifuza. Ishirahamwe ase genocide Cirimoso rero ryandikiye Perezida General Neva rero muri uyu mwaka rimusaba ko rero yobibafashamo rero ariko biba iby'ubusa. Ariko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati rero mu gihugu bwamabusigura ko ayo mashirahamwe abibuzwa by'umwihariko kubera icyo gikorwa gihuye no kwibuka igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umuhutu rero wa mbere yatorewe kuba rero umukuru w'igihugu, yishwe ku igenekerezo ya 21 Gitugutu umwaka w'1993. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati rero iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye ngaha mu gihugu nyene aramenyesha ko ari ihimbazwa atari ukwibuka. Pierre Nkurikiye rero yishuye kuri icyo kibazo by'umwihariko mu kiganiro cyashikirijwe n'abavugizi b'inzego za leta cabereye mu mugwa mukuru rero w'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi ku igenekerezo ya 11 Gitugutu. Yashimangiye ko rero ari uguhimbaza aho kuvuga ko ari ukwibuka. Kubijanye na Cirimba by'umwihariko nyabyo nta numwe yababujije guhimbaza ibyabaye rero nuko abantu babyifurije ababo bashaka rero guhimbaza ku itariki imwe nyine n'igenekerezo ya 21 Gitugutu rihuye rero n'umunsi mukuru rero w'igihugu. Isi yose izi ibyo bishobora gutuma rero haba akajagari, nuko rero Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro ya hagati iterambere rusange n'umutekano yama arabisigura. yanabandangije ati by'umwihariko ntibisanzwe ko haba umugwi w'abantu bariko rero barategura igikorwa rero bonyine mu gihe igihugu cose kiriko rero kirategura umunsi mukuru rero wemewe neza n'amategeko y'igihugu. Indongozi z'u Burundi zirasaba imiryango y'abishwe by'umwihariko hamwe n'amashirahamwe akora isekeza ryo kwemera ihonyabwoko ryakorewe abatutsi gushira rero ingori z'amashurwe kumva y'abataramenyekanye. Imiryango y'abishwe rero yarasabwe
basabwe by'umwihariko gushira amashurwe yabo ku kimenyetso ku kimenyetso cy'abamaratiri ba demokarasi, aho by'umwihariko icyo gikorwa kiba ku rwego rw'igihugu, kuko rero hari imva yabikiwe uwo mumaratiri itazwi, ariko kandi baranka kubikora. Niko rero Nkurikiye yaje kugendera bishimangira. Amashirahamwe n'abanyeshuri n'ababyeyi babishwe by'umwihariko babona ko iryo ari uguhonyanga uburenganzira bwabo. Nkuko bikomeza kugenda biragaragara, by'umwihariko Terence Mushano icegera cy'urongoye Ase Genocide Kirimoso avuga ko iyi ni ingingo idatera itorohereza ugusubiza hamwe. Rero Ndadaye yishwe n'indongozi za leta co cimwe rero n'aba bana. Nitwo Terence Mushano rero icegera c'usherukira Ase Genocide Kirimoso rero adahengeshanya gushikiriza. Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru rero w'ishiramwe Ase Genocide Canada rero avuga ko ari igitero ku cibutso cy'abanyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'2020 ndetse n'umwaka w'2021. Indongozi z'u Burundi zari zatanze imvo z'amagara rero zijyanye n'ikiza ca COVID-19 n'umutekano muri icyo kibanza kiri ku musozi w'amavukiro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari naho rero aba kwibutsa by'umwihariko abanyeshuri barenga 150 b'abatutsi bo mu ishuri ryisumbuye rya Kirimba muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Bujumbura mu Burundi, bakoranyirijwe by'umwihariko mu kibanza cari cubatswemo rero sitasiyo y'ibitero ku igenekerezo 21 Gitugutu umwaka w'1993 imbere yo kwicwa nabi cyane. Bamwe rero baraturirwa bakiri bazima, abandi bacibwa imitwe. Ibyo byabaye inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu rero yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye. Uburundi bugizwe rero n'ubwoko nk'ubw'u Rwanda, igihugu kibanyi co mu buraruko, aho rero ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ryemejwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Nga mu Burundi abahutu n'abatutsi baracabagoye kumvikana rero ku mazina yo habwa rero ubwicanyi bwahitanye ababo. Abatutsi bashaka ko rero by'umwihariko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1993 bwakurikiye by'umwihariko kwicwa kwa Perezida Melchior Ndadaye bufatwa nk'ihonyabwoko, mu gihe abahutu rero harimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu nyine n'amashirahamwe yo muri icyo gihugu hamwe n'imigambwe harimwo rero Frodebu ndetse na Ndadaye bariko rero barakora abatiziganya kugira ngo bashobore rero kwita ubwicanyi by'umwihariko bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi cyane kuruta abatutsi nk'ihonyabwoko ry'abahutu. Muri Rusama 2024 umukuru w'igihugu Neva yaranse kwemeza ingingo y'inama nshingamateka y'igihugu yemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko byakorewe abahutu rero mu Burundi. Ingingo ishimikiye mu cegeranyo cy'umugwi rero ujejwe kumenya ukuri ndetse no kunywanisha CVR nkuko byama biratangazwa canga nkuko byama biradushikira. Kugeza magingo aya ngaya rero abarundi barakomeza kugenda barajya mu gihirahiro ndetse baranibaza by'umwihariko imvo y'ibyo ndetse n'amaherezo yabyo, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda haravugwa by'umwihariko ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero hongeye kwibonekeza ingwano zikomakomeye cyane zongeye guhuza impande zombi zihanganye, ndetse akibonekezamo n'abandi basoda barungitswe n'ibindi bihugu bisanzwe birashyigikiye iyi ngwano ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusomera, amakuru adafite ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, ariko aremeza ndetse by'umwihariko aranasaba inzego zibijejwe by'umwihariko cyane bakaba ariko barasaba impande zombi ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko kwamagana ibikorwa bigiye bitandukanye by'iyo ngwano. Igihugu ca Angola by'umwihariko i Rwanda gisanzwe ari umuhuza ukomakomeye cyane mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano, nkuko amakuru yamara dushikira baje kugenda baramagana izi ngwano nkuko biriko biradusomera.
baje kwamagana izi ngwano ndetse by'umwihariko bagerageza no kugenda bamagana ibikorwa bigiye bitandukanye, cane cane bamagana n'igisoda c'u Burundi ndetse n'indi mihari irimo nka FDLR ndetse n'abandi badafise amamoko ku butaka bwa Kongo. Baje kugenda barabasaba yuko rero bosubira inyuma bakava muri icyo gihugu mu rwego rwo kugira ngo amahoro n'umutekano bibashe kuba vyogaruka. Igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero cyarifashishije ibisirikare by'impande n'impande by'abanywanyi babo kugira ngo bashe kuraba uburyo botsinda umuhari wa M23, ariko byaranze byose kugeza magingo aya ngaya batari bakeya, ahubwo barakomeza kugenda baragwa muri iyo ngwano nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusomira. Mu nyuma y'ingwano zimaze imisi ziraba rero by'umwihariko guverinoma ya Angola rero by'umwihariko kwa mbere yaramaganye ingwano iheruka gusakiranya uyu muhari wa M23 n'ingabo za leta nabo bafatanyije muri teritwari ya Walikale, rero igaragaza ko icarira intege ibiganiro vya Rwanda bigamije guhosha amakimbirane y'impande zombi. Ku cyumweru giheze rero nibwo M23 yaramutse igwanira na FARDC muri teritwari ya Walikale rero mu ngwano yasize uyu muhari wigaruriye utuduce twa Karembe ndetse na Kahembe. Amakuru rero y'icyakora avuga ko mu nyuma y'amasaha 28 ibiro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryashoboye kwirukana umuhari wa M23 muri ivyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Iyi mirwano yarabaye mu gihe hari haheze igihe kirekire hari agahenge hagati y'impande zombi nyuma yo kubisabwa na leta ya Angola rero isanzwe ari umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'ivya politike iki gihugu gifisanye n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'2022 ibiganiro vya Rwanda biracyakomeje. Guverinoma ya Angola rero biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri iki gihugu kuwa mbere mu itangazo yasohoye rero yaragaragaje ko Rwanda ihangayikishijwe n'ifatwa rya Karembe ndetse ko ufatwa by'umwihariko ifatwa ryayo by'umwihariko rigaragaza ingufu ryo gutakunda amahoro n'umutekano. Angola by'umwihariko yavuze ko iki gikorwa rero cyerekana kurenga mu buryo rero bugaragara ku mahame rero n'umwuka w'imyanzuro y'inama ndetse n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kwigenekerezo 30 Nyakanga 2024 ndetse no ku gahenge kumvikanyweho yunzemo iti guverinoma ya Republika ya Angola rero iratewe twatsi kandi ikamagana yivuye inyuma by'umwihariko iki gikorwa cy'urwango kibangamira imbaraga zikomeje gukoreshwa mu rwego rwo kugarukana amahoro n'umutekano nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusura amasaha imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.